Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro kwa nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu ntumbero yo kugenzura ibikorwa vya leta, abashingamateka baragendera bene gihugu mu ntara zitandukanye bakababaza ibibabakiye, hanyuma bagatuma ko abashikiranganji biraba kugira ngo babibashikirize mu ntumbero yo kubitorera inyishu. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere Nyakanga uyu mwaka w'2021 inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira ngo bakurikirane icegeranyo c'urugendo rwagizwe mu ntara zose z'igihugu n'abashingamateka bagize umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi, bakaba bari bagiye gusuzuma ibijanye n'ibibazo vyibonekeza mu bikorwa vyo gutangisha amafaranga mu gihe co kugura, kugurisha, kwandikisha no guhanahana amatongo. Aho ni mu gihe abashingamateka mu bikorwa vyabo vya misi yose baronse imyidogo y'abene gihugu yuko kwandikisha amatongo mu makomine, mu ntara no mu bushikiranganji butandukanye hoba hariho ingorane zitari nke. Abashikiranganji batatu ba leta y'u Burundi bakaba bari batumiwe kugira ngo bace bishura ku bibazo by'abashingamateka bijanye n'ico cegeranyo. Abo nabo ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, umushikiranganji w'inyubako, ibikoresho vya leta hamwe no kugwiza uburaro, hamwe n'umushikiranganji w'ubutungane. Nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi mu cegeranyo yatanze, muri rusangi basanze amafaranga agenda aratangishwa mu kwandikisha amatongo ata amategeko yisunga, eka mbere n'intambuko nyinshi mu bijanye no kwandikisha amatongo zidakenewe kandi zikaruhisha bene gihugu. Byo mu gisata ntunganya amatongo ku rwego rw'igihugu n'igisata ntunganya amatongo ku rwego rwa komine navyo nyene bidatwarirwa mu bushikiranganje bumwe, bigatuma bene gihugu bagira intambuko nyinshi cane zidakenewe mu kwandikisha amatongo, bigatuma ndetse abandikisha amatongo baba bake. Amahera atangishwa kugira uronke urupapuro ndangatongo ku rwego rwa komine aratandukanye cane mu makomine, ndetse no mu ntara imwe usanga atandukanye mu makomine agize intara imwe, kubera ayo mategeko ayo mahera ashingwa n'inama ya komine. Kiretse amahera atangwa mu bijanye no kwandikisha amatongo, hari n'ayandi mafaranga abasitanteri ndetse n'ababuramatari bamwe bamwe bishingiye abene gihugu batanga kugira baronke impapuro zijanye no kwandikisha itongo. Abashingamateka bakaba barabajije ibibazo bitandukanye abashikiranganji bari bahari, bakabona ko hagiye haraba ukudakurikiza amategeko ku bajejwe intwaro mu kuja baratoza amafaranga ku bene gihugu, kandi bategerezwa kuborohereza na nyaburya intumbero ya leta ari uko abene gihugu bandikisha amatongo yabo kugira ngo indyane z'amatongo ziri mu masentare zigabanuke. Abona muri ibi bisabwa nuko harimo ikibazo kimwe gikomeye. Ikibazo kimwe gikomeye ni ikibazo kijanye n'amatexte d'application. Nukuvuga yuko mu bushikiranganji bwose bwegwa n'iki kibazo c'amatongo, uko twagiye tuvyumva, ukumva abantu bamwe bakora uko abandi bakora uko abandi bakora uko, kandi bose baturuka kwibwirizwa rimwe. Nukuvuga yuko amatexte d'application kuvuga ko ya mategeko yo gushira mu ngiro ibwirizwa niho abantu bagenda bahindagura, bivuye ku mushikiranganje bikamanuka bikaja ku bandi bashira mu ngiro, bose bakagenda bahindagura ibintu bihindagura gushikaho bigeze hariya mu makomine cyangwa ku mitumba bakora ko abantu bato bavuga ati twe nta mataxi twongera, ariko muri komine niho ibintu bidabanganira. Kibaza none biraheza bikagenda gute? Iki ni cyo umuntu abona gikomeye cyane. Ngize certificate de conformité
bidakwije amategeko bitisunze amabwirizwa n'amategeko y'igihugu. Ivyo nta nico yashimye kubivuga ko twe twashimye yuko ere kubanza akagira icyo bivuze ko nimba by'ukuri amafaranga atozwa na oguha bikurikije amategeko, bidakurikije amategeko naho bikaca binyaruka bigahagarara, kuko ntacyo twatse ko turakora tuko turavuga yuko hari ikigo gitoza amafaranga mu gihugu bidakurikije amategeko. Ikindi basabye nuko impapuro z'amatongo za titre foncier na certificat foncier zogira uburemere bumwe, kuko titre foncier bayitanga ko ingwati ariko certificat foncier atangwati bayitangirako. Abashinga amateka barasabye kandi ko kujya leta yakuyeho abakomisiyonere b'inka, iyo ngingo yofata kandi n'abakomisiyonere b'amatongo n'amaparcelle, nayo igiciro c'amazu yo gupanga leta ikabigiramwo uruhara, bamwe bita abanotere nabo baboneke no mu gihugu hagati, kandi baje babanza kwishikira kwitongo ry'umuntu imbere yo gusinya ko ari igiwe. Kuri ivyo bibazo abashikiranganji bakaba baratanze umuco. Imbere yuko nja ku kibazo kimwe kimwe rero nagomba mbanze ntanga umuco muri rusangi. Bavuze muri rusangi ivyo kudakorana kwa service public. Aha mvuze kubera ko bavuze ati mbe kubere ko umunyisho mwagiye muratanga umenga mwabitanatanako. Aha rero umuco nagire ntange n'umuco nagire ntange wo mu ntumbero ya leta. Leta ifise umugambi yuko ishiraho l'executif de la commune. Iyo executif de la commune izoba ifise ubushikiranganje ubwo ari bwo bwose buzoba bufise uwuserukira muri commune. Intumbero cyo turagira kuno munsi mu itegeko ryaciye ngaha mwatoye gemeza amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka turimwo, nyene icubahiro yaraduhaye intumbero itomo iboneka neza ivuga iti umushikiranganje umwe wese nzomutwara muri commune ku mutumba runaka ndamubaze nti mbebije y'uyu mwaka baguhaye we ngaho wakoze iki. Aha rero ibi bintu by'amakenga yuko les services zoba zidakorana, nibaza ko l'executif de la commune tukayishikako izofasha kugira ama service yose akorane, hanyuma bene igihugu baronkere services z'ama ministeri zose zibegereye bitagoranye. Aha nyene iteka aca nongera nkabashimira cyane nkabakengurukira kubera yuko mu itegeko mwasizeho ikomine yisunga la loi communale mwarasizemwo disposition ivuga neza yuko uvuye mu mabanga yararimo agiye gukorera muri commune abandanya afise umushahara yarasanzwe afise. Nta kibuza rero yuko umukozi wa leta azova mu bushikiranganje ubucanke buriya agiye gukorera muri commune ko azogumana umushahara wiwe. Nibaza yuko atawuzogenda ahigimanga, na cyane cyane ko tuzoba tuzi ko agiye gukorera aho ubuzima buzimbutse. Aha rero amakenga abari bayafise nibaza yuko bikaja mu ngiro ibintu byose bizoca vyoroha. Ikindi kibazo nagire nshikirize muri rusangi ni kibazo mwagumye mwibaza ati mbe amategeko amaze imyaka 5 akabuno munsi ata texte d'application iraje aho byagenze gute. Nabishimye cyane nabikengurutse nkuko nashimiye umugwi wamaho kuba washoboye kubishira habona, nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane. Ariko banyakubaho mwatowe n'abene gihugu nkabibutsa mubanze mumenye iyo tuvuye naho tugeze uno munsi. Ayo mategeko yatowe muri imandi heze ya 2015-2020 ivyo twari turimo murabizi. Hanyuma la coordination ya leta murazi uko yari imeze. Hari abashikiranganje bakukira la première vice présidence, akabashikiranganje bakukira deuxième vice présidence, nibaza ko la coordination yayo matexe d'application wasanga itoroshe. Ivyo rero nibaza ko navyo nyene mwovyumva. Twebwe nk'abashikiranganje no munsi turi muri leta mvye leta nkozi turiko turagerageza uko dushoboye kose kugira ivyo byose bitari bitonze tubitondeshe ku murongo, hanyuma amategeko ajeho
maze abantu bose bakore bisunza amategeko. Ariko nagira uza kumva ko ndiko ndashigikira gukora abantu batisunza amategeko. Ndiko ndasigura gusa ukuntu ayo matexe d'application yo batagiyeho, kuko leta mvyeyi yubakiye ku mategeko. Inkoni yitwaza leta mvyeyi ni le respect de la loi. Aho rero nkabaza neza yuko turi ku kivi, kandi nizera yuko namwebwe mutubaye hafi tuzoshika kandi umwene gihugu agatunganirizwa. Umushikiranganji ajejwe inyubako nawe nyene yaragize icashikiriza ku bibazo by'abashinga amateka. Ngiye rero ku bibazo vyagiye birabazwa vyega ubushikiranganji bw'inyubako, ibikoresho vya leta no guziburaro. Hari ikibazo cyashikirijwe na nyine iteka icegera ca mbere cy'umukuru n'amashinga amateka kijanye n'izi certificate zitangwa mu bushikiranganji. Ati harakwiye gutanga umuco, mbega ninde atanga izo document certificate, mbega ni obuha, mbega n'umushikiranganji, mbega ninde. Hano menyesha yuko ahakuriza impapuro zitangwa n'umushikiranganji, hama zikarungikirwa bene kuzisaba. Hanyuma icya kabiri nogira kumvuga nuko yasubiye akabaza ati ikijanye na initiative du gouvernement harimo akantu katameze neza, aho mwashikirije yuko bijanye no gushinga ama borne byo bitari mu bushikiranganji mujejwe ubushikiranganji bwa titre bwa justice. Hano ubwo ntingira ngo karaduciyemwo uratubabarira, mugabe icyama cyo gushinga ama borne ntaco ngaruka ko cyane, kuko cavuzwe bihagije. Ama borne ashingwa n'imigwi itandukanye. Hari abafise amatongo bagira ama lotissement, bakagira nko koreko baravyabilitse amatongo yabo, hama bakarondera abahinga abatekinisiye bagenda bakabishingira ama borne. Hakaba no mu mazone urbanisé viabilisé hoho hashingwa inikima amaborne na obuha, kuko yoyo nibizi ibifise ikarata yaho hantu kandi nibizi ingene yagize amaparcelle ingene abapanze aho nta bibazo birimo. Hama igisata naco ca cadastre national naco kirari kuri gushinga amaborne hose kibona yuko bikenewe, haba hari viabilisé cyangwa atari viabilisé. Ngiye ku kibazo cy'umushinga amateka kuri Honorable Bernard Ndayisenga, yavuze ati amategeko ahari kenshi ntamenyekana, kandi nivyo mwakoze gose gukoreka icigwa naga nifatikana bagenzanje nicane no guherako, kuko mu vy'ukuri umuntu aravye neza ikicigwa ngene cakozwe n'ibibazo baciye baduha, vyabaye nka ko umuntu yabagendana ingwara atazi ko ayifise. Mugo umuntu akuravye neza bacavuga ati wewe heraba ngaho hantu haragwaye. Byumvikana yuko ugize Imana ukaronka ukwereka aho ugwaye, ucurondera umuti kugira ngo iyo ngwara ushobore kuyikira. Rero kumenyekanisha amategeko ngira ngo duteze gukoresha gushiramo ingufu, kuko umuntu abiravye neza harakenewe nka abarundi barumviriza cyane amaradiyo kuruta gusoma ibinyamakuru cyangwa kuraba amateleviziyo. Amateleviziyo ntabiswe na benshi, ku buryo amaradiyo ngira ngo kirabira hamwe ngira muri leta ikintu cyitwa groupe multimedia, turibaza yuko cyofasha gose pour chaque ministère kugira ngo ibintu byose by'ubushikiranganje hame hariho umugwi aka equipe kama kariko karabishikiriza bene gihugu. Ati yaciye abana yavuga ati none ibi by'amazu ariko arasamburwa bomogwa, nacyo nsira kivuga ko byinshi kuko cavuzwe bihagije yo kwigiha batunganijwe nk'amabarabara makuru dutanga imizibukiro. Hariho ubwaguke bw'inyuma y'ibarabara tuba twatangiye umuzibukiro. Byumvikana yuko ubwo bwaguke bw'ibarabara izo metero 6 zatangiwe umuzibukiro, nta kintu na kimwe
kiba kirekuriwe gusubira kuhakorera. Nta kintu na kimwe kiba gusubira kuhakorerwa, kandi iri tegeko nk'uko babivuze riranditse riri ngaho, kandi personne n'est censée ignorer la loi. Ni ukuvuga yuko umuntu akoze ikosa arizi, hageze ko ahanwa azohanwa, kuko azoba yakoze ikosa arizi. Kuko turavye ni nk'amabarabara mashasha turiko turubaka, haba ngaha kuri nka RN18 tuva irya Nyakararo, Kibumbu, Gitega, harimo abo ngandi baza abashinga amateka bava hariya, wikora nka rya barabara nyene abantu bagyegera baririmako, birababaje cyane. Ufashe nk'iri baraje Karuzi uriko uragenda kukaraba ngene abantu barima gushika kuri ntuze kuri Kanivo, birababaje. Nimudufashe simetero zitegekanijwe n'itegeko n'imiburiburi, ntihagire ikintu na kimwe bashobora kuharima, kuko uko baharima baba bariko barafragiliza ibarabara, biba bituma amazi y'imvura yinjira cane hajya ahantu barimye, bigatuma ibarabara munsi rica riba ridakomera uko ryateza gukomera. Nico gituma hajya ahantu 6 metre haruguru 6 metre hepfo, twari tugiye ko nyene twogikora ntihagire ikintu na kimwe kihakorerwa, kiretse nko gutera ibiti byo gukinga impanuka cyangwa byo kuhashigikira n'ibindi n'ibindi. Mugo kuharima buri mwaka bazura gataka baba ariko barasenyura ibarabara. N'umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi, nkuko muserukira bene gihugu, iyi migwi yogenda iradufasha, kuko nkuko Ministre wa Interieur yagiye abishikiriza, mu bisanzwe urungitse komisiyo ntoya ukayirungika ugenda kuri tere kuraba ibiriko biraberayo, hari n'igihe usanga amakuru akuzaniye abadakwiye, ariko dufashanije tukabona amakuru yavuye mu nama nshingamateka tukayakondansa n'amakuru yaje mu makomisiyo y'iwacu, tukaja hamwe tugakorana, nibaza ko ari ibintu biba bimeze neza cyane mu gihugu. Jewe rero nkakenguruka cyane, kuko ubwa mbere ho iki cegeranyo cyanyubatse gose, kandi cyampaye ubundi bumenyi kumbure bwiyongereye ku byo nari nsanzwe nzi mu bijanye n'itunganywa ry'amatongo. Rero je nagira ngaruke ku kintu kuri generalite, simpera ku kibazo kimwe kimwe, ariko no ku bibazo bimwe bimwe ndaza kubizako. Mu bibazo bagiye batubaza baravuze bati injyane nyinshi ziri mu butungane ahanini usanga zijanye n'amatongo. Nkuko mwabivuze, by'ukuri injyane nyinshi ziri mu butungane ahanini igice kinini kigizwe n'ibijanye n'amatongo. Rero turavye muri kahise, uri kuraraba muri kahise k'igihugu cacu ngene vyagiye birakurikirana, uravye ivy'amatongo ngene vyagiye biragenda, ingene itangwa ry'impapuro ryagiye riragenda, impapuro ugasanga bariko bazitanga uku cankwe kuriya, ingene amaborne ariko arashingwa, kukubera baba bo mu ntwaro barashinga amaborne, yaba urbanisme ugasanga iriko irashinga amaborne, baba abantu babiri biyumvikaniye bakavuga bati twebwe turashaka ko mudushingira borne, bakagenda bagashinga borne, bakibagira ya mategeko yarasanzwe ategekanije kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza mu itangwa ry'amatongo. Rero gacu usanga ibintu vyagiye biraba buke buke buhoro buhoro, ugasanga ntivyagiye birisunga amategeko. Abantu rero baba muri iyo rutine, ku buryo bw'uko aho tugeza aha rero usanga leta mvyeyi, leta nkozi iri oblige yo kuraba ivyo bintu byose bitagiye biragenda neza, haba mu itangwa ry'impapuro, kuko nk'umuvuze nko muri sentare hari igihe bazana impapuro zibiri, titre de propriété zibiri, cyangwa ugasanga umwe azanye ijya certificat foncier akazana na titre de propriété en même temps, kandi zose zatangiwe kuki, zatangiwe ku itongo rimwe, ku kintu kimwe. Urumva ugasanga nk'aha mu gisagara ca Bujumbura bobo ntibari barekuriwe gutanga ijya certificat foncier. Certificat foncier mu bisanzwe yari certificat itangwa
hariya mu matongo y'igisokuru. kubera iki? bavuga bati uburyo ni burebure kugira ushikire ayo maserivisi ya titre foncier, kugira ukora izo procedure zose urinde ubishikira. Byanagiyeho mu mwaka w'ibihumbi 2008 niho byagiyeho bamaze kubona bati kumbure muri komine hoba iki kintu kugira ngo gisahiriza bene gihugu, kuko turavye bajya bajejwe ivyo gutunganya impapuro bagatanga impapuro bagatunganya impapuro z'amatongo bakorera mu maregio nk'atatu gusa, hari Gitega, hari Ngozi, hari na Bujumbura. Rero uciye ubona ayo maregio atatu ashobora gutunganiriza intara zose, ashobora gutunganiriza imitumba yose, cyari kibazo kidasanzwe. Ariho haca haba abinisya yuko hoba kameme impapuro zitangiwe ku mutumba, hama izo mpapuro nazo zigasahiriza abene gihugu. Rero ibyo byose byaba kugira ngo leta irabe yuko abene gihugu bokoroherezwa, na cyane cyane ko ivyaba biriko birakogwa hirya no hino wasanga ari ibintu bidakurikije amategeko. Rero nk'uko mwabivuze, uhereye ku kibazo cy'impapuro zagiye ziratangwa by'ukuri mu bushikiranganje bw'ubutungane, ico kibazo kirahari, kuko usanga umucamanza ari confronté y'impapuro zibiri cyangwa zitatu zose zatangiwe ku kintu kimwe. Ugasanga ngaha muri meri baratanze certificat foncier, hari gutegerezwa gusabwa titre, ugasanga umuntu yagiye gusabira ideni kuri certificat foncier kandi ameme takajaja gusaba titre foncier nayo nyine akayisabira ku ideni. Ugaca usanga ni ibibazo byatumwe nuko impapuro zagiye zitangwa hatisunza amategeko. Rero ivyo byose mwabicishije ko ni mu bibazo turaza kubishikira, aho usanga ibintu bitegerezwa guhinduka. Ivyo bintu rero bitegerezwa guhinduka ni processus ndende, si kintu uca ufata uyu munsi uti uyu munsi nyene iki kintu ndarandagikuyeho. Banza kwiga strategy, mbega ibintu vyovaho gute, mbega ibintu vyogenda gute, mbega izi borne zashinzwe abene gihugu biyumvikaniye bonyene coca kikogwa gute kino kintu, mbega izi borne zashinzwe na urbanisme, mbega izi borne zashinzwe kuko ndibuka na jewe uretse kuraba n'ivy'amategeko ugiye muri urbanisme waratanga amafaranga, hamaze gutanga amafaranga ukababwira uti je nshaka muze kunshingira borne, bakubwira kugura borne gusa hama bagaca baheza bakagenda bakagushingira. Nta ya service ya cadastre yaje, nta service zose nizakuranye kugira ngo zije hamwe service imwe yose ikora ico yategerezwa gukora. Rero naho iyi leta ubu iri confronté y'ibintu vyinshi kumbure vyagiye bikogwa hititsunzwe amategeko, kumbure kubera kutamenya. Hariho abashobora kuba babikoze kubera kutamenya, n'abandi babikora kugira ngo hagire ico bashobora gukuramwo muri ivyo bintu bariko barakora. Rero nico gituma mvuga nti je nakengurutse cyane kuri iki cegeranyo ko canyubatse cyane, kandi nibaza ko n'umubuzi tugiye gukora mbese no muri leta yose byaduhaye intumbero, kumbure tukavuga tuti two kwinisya ikintu kimeze gute kugira ngo izi ngorane zose ziri hano hantu zishobore gutorega umuti. Nibaza ko mwadufashije cyane. Rero banyakubahwa bashinga amateka, nyakubahwa nyeniteka, iki kintu nico gushima, twese turagishima. Mbese twebwe twarose amahirwe yo kuza uyu munsi kwishura ibibazo. Nibaza ko tutaje no kwishura ibibazo gusa, ahubwo tugiye tuhungukiye n'ubumenyi budasanzwe. Ico kintu rero tukagishima cyane. Mu gusozera, banyakubahwa abashinga amateka baratanze intumbero, bongera bagira ivyo basaba. Ahanini ko hohagarikwa vyihuta amafaranga yose atangishwa mu makomine no mu ntara ata amategeko yisunze mu kwandikisha amatongo. Ikindi basavye nuko hohagarikwa intambuko zose zidakenewe mu bijanye no kwandikisha amatongo, kuko biruhisha bene gihugu kandi bigatuma abandikisha amatongo baba bake. Muri iyo ntumbero nyene yo kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshinga amateka yaratumyeko ku munsi wa 4 igenekerezo rya 2 Nyakanga uyu mwaka umushikiranganje w'ikigega ca leta kugira ngo abaho umuco ku bibazo bijanye n'icegeranyo c'urugendo abashinga amateka bagize umugwi w'amaho ujejwe uburimyi n'ubworozi bagize mu ntara za Gitega na Karusi,
kugira ngo bagenzure igikorwa cyo kwegeranya umwimbu w'ibigori. Izo ntara zikaba zabaye iza mbere zegeranije umwimbu mwinshi w'ibigori. Ibibazo ahanini vyagiye birabazwa n'umugwi w'amaho bijanye n'ikena ry'ibikoresho ryibonekeje. Ikindi bahagaze ko ahanini nuko ubwo buryo bwaguzwe uwo mwimbu bwoba butegekanijwe mu bisata biri mwibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha uno mwaka. Ayategekanijwe azova mu mwimbu wegeranijwe uko yoba ngana, n'akarusho kazoboneka ku mwenegihugu igihe leta izoba iriko irasubiza ku isoko umwimbu wegeranijwe. Umushikiranganji w'ikigega ca leta akaba yaratanze umuco kuri ivyo bibazo, aho yamenyesheje ko uwo mugambi ari uwa leta mu gutera intege abarimyi kugira ngo bagwize umwimbu. Ubundi iyo tuvuga tuti igiciro ni 180 utabiharuye usanga hari uza guhomba, usanga hariho n'uza kunguka inyungu z'umurengera. Ivyo abarimyi bariha amakori inshuro zibiri cyane abajijwe n'ahandi, nibaza yuko ari ikibazo cyo gukurikirana hamwe na mugenzanje wo mu ntwaro yo hagati mu gihugu, kubera yuko na twese turabibona. Hari aho uva muri komine winjira mu yindi ugasanga bariyeri inyuma y'iyindi, umwe akavuga ati winjiye iwanje riha, uwundi ati nawe wavyimburiye iwanje riha. Ico nibaza ko ari ikibazo cyo gukurikirana kugira ngo barabe neza ko n'ubundi igiciro kitaza kuduzwa n'amakori abayinjiyemo. Mu kurangiza, abashinga amateka barasavye leta ko mu gutegekanya amafaranga ikoresha ku mwaka bo kwisunga cane cane abarimyi bo ku mitumba kuko aribo bagwiza umwimbu. Mu barimyi hariya mu bene gihugu twagira gusabe noneho ko gushinga amahera igihugu coza kirakoresha ko navyo byo kwisunga bariya barimyi bahariya ku mitumba kuko aribo bagwiza umwimbu. Sinzi ko byumvikana, murashobora kubivuga neza ko ugushingwa ko mu nteguro dufate mu nteguro yo gushinga amahera igihugu gikoresha umwaka ku mwaka ko hoza hisungwa abarimyi bariya bo ku mitumba hariya mu kamariya muboza bisunga hariya abarimyi bariya ku mitumba no mu makomine, gutyo kugira ngo umwimbu koko amahera bariya nyene bakora, bariya nyene bafise inguvu zo kugwiza umwimbu bahabwe noneho uburenganzira, bahabwe ububasha bwo kugira ngo bongege ububasha bwo kugira ngo nabo bashobore no kuronka inguvu zo kugwiza umwimbu kurusha uko byari bisanzwe. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.